Nongere ndabahikaze. President Paul Kagame amenyesha ko ashobora kwitoreza manda ya kane yo kuyobora u Rwanda. Ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ryahinduwe mu 2015 riramwemerera kwitoza kugeza muri 2034. Nyuma yaho ariko kugira yitoze bizosabwa ko ibwirizwa nshingiro ryongera guhinduka. Bamwe mu banyepolitike muri ico gihugu aha bagasanga haragahaze. Ibindi kwino nkuru reka tubazuye mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riha amahirwe Perezida Paul Kagame yo kuziyamamaza muri manda ebyiri z'imyaka 5 iri imbere. Gusa mu kiganiro yahaye France 24 kuri wa gatanu, mukuru w'igihugu yavuze ko ateganya kwiyamamaza mu myaka 20 iri imbere. I will consider running for another 20 years. Nakwiyamamaza n'indi myaka 20 ibyo nta kibazo mbifiteho. Koko se turi kuvuga ku matora. Nanone kuri iyi ngingo ibuvuga ni bya bindi byo guhinduranya imvugo ndiho mvuga. Amatora ni amahitamo y'abantu, sibyo? Yego. Kunenga ujya wumva nibura nturumva hari uvuga ko amatora atanyuze mu mucyo, mu gihe ibyo byabaye ahandi hantu bikaba bitavugwa ntibinavugwe n'abatunenga. Ubu tuvugana hari imanza z'amatora mu bihugu bikize. Uribuka mu gihe gito ko hari urubanza mu gihugu cyakataje muri demokarasi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntekereza ko abantu bagomba guhitamo icyo bashaka kwigezaho. Ufite ibibazo byawe umuntu yakabaye yibazaho, ariko ushaka kuba ari wowe untegeka icyo nkwiye kuba nkora. Ibyo harimo kwivuguruza. Uri kuvuga ku matora. Amatora ni uguhitamo kw'abantu. Nyuma y'iki kiganiro ijwi ry'Amerika ryavugishije Dr Frank Habineza uyoboye ishyaka ritavuga rumwe na leta Green Party, nawe akaba yarabaye umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu agatsindwa mu matora y'2017. Frank Habineza yasobanuye icyo iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rishaka kumvikanisha. Icyo bivuze niba yumva ko yakongera kwiyamamaza mu myaka 20 ngo bizasaba ko agira agahinduka itegeko nshinga. Nicyo bivuze itegeko nshinga ntabwo rimwemerera kwiyamamaza kurenza imyaka 10 iri imbere. Kubera ko impamvu bivuga gutyo ni uko itegeko nshinga n'ubundi bivuga yuko umuntu atagomba kurenza manda ebyiri, kandi manda ebyiri zivugwa cyane ni izo nyuma y'iyi y'amanda y'imyaka 7. Ubwo bivuze yuko niba wiyumva ko ashobora kwiyamamaza kuyobora indi myaka 20 ubwo bizasaba itegeko nshinga rihinduka. Muri 2015 itegeko nshinga ryarahindutse riha uburenganzira Perezida Kagame bwo kuba yakwitoza indi myaka 5 kugeza mu mwaka w'2034. Frank Habineza wa Green Party akemeza ko ishyaka rye ritigeze ryifuza ko itegeko nshinga ryahinduka. Murabizi ko tutari dushikiye ko itegeko nshinga n'ubundi rihinduka, twumva ko kugira ngo babe demokarasi yabo nuko berekana ububasha mu mahoro. Iyo umuntu atashoboye kuba igihe cyo kigeze cyo kubaho ntaveho akashaka guhinduza itegeko nshinga, biba bitari bikiza rwose, bijyana nayo bishobora guteza imvururu, kabuza umutekano. Ariko umukuru w'igihugu avuga ko ari abaturage babishatse, nibo babyishakiye barabimusaba. Icyo gihe ntabwo bavuga ngo byateza imvururu kandi aribo babishatse. Ubwo nyine icyo bashatse ubu ni uko bitazarenza indi myaka 10 iri imbere. Ntabwo bashatse ko byagera ku myaka 20. Ntabwo bigeze bafungura burundu. Nibwo bwa mbere Perezida Paul Kagame atangaje aho ahagaze ku matora ateganijwe mu Rwanda nyuma yo gusoza manda ye ya 2017-2024. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda aheruka mu kwezi kwa 8 2017. Komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko abanyarwanda batoye Perezida Kagame bangana na 98.8%. Amatora yabaye habanje ubusabe bw'abanyarwanda bwasabaga kuvugurura ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga yabuzaga Perezida Kagame kwiyamamaza kuko yarasoje manda ebyiri imyaka 7. Itegeko nshinga rishya ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 riha amahirwe Perezida Paul Kagame kuba nasoza iyi manda y'imyaka 7 aziyamamaza mu zindi manda ebyiri z'imyaka 5 imwe. Kugeza ubu abanenga demokarasi y'u Rwanda bemeza ko ibyo abaturage bakoze basaba ko itegeko nshinga rivugururwa atari ubushake bwabo, ahubwo babihatiwe n'abayobozi. Assumpta Kaboyi,
ijwi ry'Amerika i Kigali. Assumpta Kaboyi urakoze. Mu Burundi leta yemeza ko igiye guheza burundu ikibazo c'abana baba mu mabarabara n'abakuze basegerereza mwisekeza ryatanguye mu gihugu cyose kwa kane w'indwi twari dusozereye. Abana bafatwa baca bajanwa mu bibanza begeranirizwamo imbere y'ugusubizwa mu miryango kuba bifise imfuvyi nazo zigashirwa mu bigo vy'irerero. Abakuze bo bakorerwa dosiye bagashengezwa muri za sentare. Ibindi kwino nkuru Nairo Julikaneza akoresha ry'Amerika Nairobi muri Kenya. Kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura usanzwe urimo abana benshi basegereza kurusha ibindi bisagara niho hatanguriye isekeza ryo gukura abana basegereza mu mabarabara bakahaba hamwe n'abakuze basabiriza ariko bagataha mu mihana yabo. Ibanza basegereza bakunda konekamwo haba mu makaritiye hagati ku mabarabara hamwe n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika nta bariko bakora iryo sekeza basize. Kugeza ubu ababa 300 nibo bamaze gufatwa. Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikanganje bujejwe gushikirana yemeza ko abakuze atakindi barindiriye baca bajanwa mu butungane kubera gusegereza ari caha mu Burundi. Abakuze bashika hafi 200, abana nabo bakashika hafi 90. No kuvuga ko ku bantu bakuze aburumva kubera ari icaha ubushikiranganje bw'ubutungane bafaye bakoranye nabo n'abajeje umutekano baca batangura amadosiye yabo. Ko nicora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe amakubana nabo twarateguye ibigo duca tubashiramwo dushobore kumenya iyo baje bava hanyuma dukorere no ku bavyeyi babo. Ariko bamwe mu bafashwe nka Adelaide Nzeyimana w'imyaka 60 bavuga ko babitewe n'ubumuga basaba leta kubaha imitahe mito kugira basubire iyo baje bava. Umukenyezi aturuka mu Ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura ihana urubibe n'igisagara c'ubutunzi yahora yirirwa asegerezamwo. Aciye imyaka 2 seka yarangiye kubera aho nanguye gukora mu cyumba cy'abasore bayo ngena sabi ndashengara mu barabara ari gembura bavuye ngo barabihanije ngo basuye kutuhereza ngo nabo badashobora kugira munakintu iyo turozumwa cyari ko kujya ngenda kufungura Tena bute na ndihangara nuko nyine eno isaba ngataye nugerageza nkaraba nkadandaza kuba tuzi ko kudandaza ndazakishije n'ubundi nawe n'ikiringero ariko kubana ngwe kugwarira kinga byase bihagarira kandi kunda nakura. Umukenyezi wundi nawe yaba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yemeza ko imvura y'umwuzure yafite inzu yiwe ariyo yabaye intandaro yo kwisanga asabiriza. Hanze Imana asaba gusahirizwa. Nukuri nyene ko mu je iri barabara narivemo kuko iri barabara niribera ririce nashaka ko mufasha benga mu barabara ibintu byambaye nazo kuva mu barabara kose twavuke kuko Imana ni Imana. Abanya gateka k'abana bamenyesha ko uyu mugambi ukwiye kwitonderwa cyane. David Ninganza twashira hamwe Sojepaye Burundi ni umwe muri bo uko niko yazigurirwa rya Amerika. Kenshi na kenshi tugomba gutora umuti ukivunga. Hariho abana kumutaga no mwijoro ari mwibarabara n'abana babaho mugabo bataha mu mitumba iwayo. Yagiye mwibarabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe. Yagiye mwibarabara kubera bamunyaze utwiwe kubera ari imfuvyi. Iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba bamwe bajejwe gukingira abana byo twita CPE bateze guca bafata ico kibazo mu minwe. Leta izigura ko ikibazo cizwe kandi abana batagira imiryango bazorondererwa yindi ibakira abandi bashirwe mu bigo by'irerero. Haheze imyaka 6 leta y'u Burundi igera amajanja gukura abana n'abakuze bose basegereza mu mabarabara ariko abashirwa mu bigo n'abasubizwa iyo bavuka bugaca kabiri bigarukiye. Ubu imenyesha ko ari gere rya nyuma. Twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye kugira ngo turabe yuko ivyo gusegereza bihera burundu. Bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batishimiye ubuzima bwo gusabiriza bakavuga ko biteguye kubiheba ariko baronse ubasahiriza. Ndacyari muto no kwiga nk'avise impano nyinshi babura ukuntu boziserura. Uwicaye ufashe je nuko yobura mwibarabara akantu gotondanda yakwere ndazi gukora ibintu byo gushaka amana umutaye kwere je no kumana akoze kwere. N'abantu bahereza amafaranga cyangwa ikindi kintu usabiriza mwibarabara mu misiza ntibazoroherwa nkuko bisigurwa na Ngendabanyikwa. Ibyo canke igihe no tuzokora kubatanga kuko no gutanga nisha umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi ungoze yiwe agatanga amahera nawe azoreka aragwanya umugambi wa leta. Ibyo rero mubonye naho twadutse ariko baratanga bize batangaze cyane ko twasanze
urugamba rutoroshe ko hariho bashira mu mutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbi bariko bafinansa bagira nabi. Kugeza ubu nta bitigiri kanuni bizwi by'abana n'abakuze basegereza mu mabarabara mu Burundi. Mugabo mu cigwa catowe mu ntango z'ukwa gatatu uyu mwaka, ihuriro ry'ibigo bijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara ryerekanye ko mu ntara 9 ku 18 zigize igihugu hari abana 7,000 basabiriza. Ico cigwa kivuga ko mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura honyene hari 5,000. Leta yabwiye abayifasha mu gisata c'abana ko ikeneye n'imiburiburi y'amamiliyari arenga 22 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo itorere umuturama ico kibazo. Ubushikiranganji bw'ubushikirana butangaza ko ikibazo c'abana bo mw'ibarabara n'abakuze basabiriza catanguye mu Burundi kuva mu 1993 inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye, gikomeza kwiyongera kugeza ubu kubera ingeso mbi n'ubukene buri mu miryango buvuza uruhwa. Eroje buri kaneza Ijwi rya Amerika. Tubandanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ha bamwe mu banyagihugu bakoresha indege ziva mu gisagara ca Bukavu zija mu Caminembwe bavuga ko amafaranga bariha atangana na service bahabwa. Reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari Uvira atubwira ibindi kuri no nkuru. Ugeze ku kibuga cy'indege cya Kavumu cyangwa se cya Minembwe, usanga bamwe mu bagenzi baje gutega indege, ariko iyo muganiriye nabo bagutura ibibazo birimo kuba hari igihe bamara igihe kirekire bashaka indege batwara ariko bakayibura. Nyina w'umwami Yeme twamusanze ku kibuga cy'indege cya Minembwe yaje gutega indege ya Goma Express, yagaragaza yuko yaramaze igihe kirekire ashaka indege ariko ntayibone. Ndaje Bukavu, turazinduka nyine Bukavu kubera impamvu zitandukanye. Twebwe nta handi duca ni ku ndege, siduca kwa Muremani, siduca Indondo, inzira kwa dusiganye n'indege, ariko nayo ntiboneka ya buri gihe izitinze. Uko tumaze ko amahinga 3 twishuye, ariko none tugiye twishura $120 n'ibindi $15. Aba bagenzi n'abacuruzi bagenda muri izi ndege kandi bitewe n'uko amabarabara ya Minembwe Uvira yapfuye ndetse arangwamo n'umutekano muke, bavuga yuko hari igihe indege zanga gutwara imizigo yabo kandi barayishuriye. Museveni Jean Dodi ni umucuruzi w'amatelefone mu Minembwe. Hari igihe tubishira ku madepo katubwira ngo biraza umunsi umwe cyangwa iminsi 2, indege ikagenda igatinda yaza ikabisiga n'igihiziye ku mpamvu z'imizigo myinshi bihari n'abapasaje bari benshi cyangwa se abagenzi. Ubundi ibintu by'ubucuruzi bikenera ngo bizere ku gihe, kuko abakiriya uzubaha gahunda ukababwira ngo bari n'umunsi umwe cyangwa 2 barashaka gahunda ndakuka. Muri cya gihe ibintu bigiye kuza nyuma ya gahunda cyo bita akontreta, ibintu bikaza akontreta, muri cya gihe babakiriya urabatakaza. Aba bacuruzi basobanura kandi ko nubwo indege zisiga imizigo yabo baba bishyuye amafaranga menshi aruta ayo baba baranguriyeho ibicuruzwa. Ngo ku ndege usanga twaranguye ibicuruzwa ku biciro biri hejuru, bamara babishyira ku ndege kugira ngo bidushikire hano mu Minembwe, ugasanga amafaranga waranguye ibya bicuruzwa transport yota y'amafaranga waranguye. Ku rugero nk'isukari tuyirangura ubu ngubu bigeze muri $55, ariko yishyize ku ndege ni ukuvuga ngo ibiro 50 urabyishurira ku $1 n'igice, na amafaranga hafi $1 nka 75. Byicaza Christophe akorera kampani y'indege ya Goma Express, agaragaza yuko impamvu rimwe na rimwe basiga abagenzi cyangwa se badatwara imizigo kandi barishuwe biterwa n'uko ikirere kiba kifashe. Icambere pilota zabanza gahamagara mu Minembwe, akabaza nimba hari imvura, akabaza nimba umuyaga ari mwinshi, akabaza ikirere. Wamara kumusobanurira uko ikirere kimeze bikamuhesha kumenya ibiro akura ahava. Ico gihe bikaduhesha gutuma ibiro bisigara. Igihe wijeje umuntu ko imizigo y'ibiri buze ugasanga yasigaye, iyo ni impamvu imwe cyane izituma imizigo isigara, biva ku bapilote, ntabwo bituruka kuri twebwe abakoresha indege. Kubera izo mpamvu ugasanga imizigo yagiye isigara, abantu bakabidushinja ariko muzi ukuri ntibabiturukaho. Bishenga Muzungu n'abakorera kampani z'indege zikorera Goma, Bukavu na Minembwe yerekana yuko ubwinshi bw'abagenzi bakoresha indege ari byo bituma rimwe na rimwe indege zibura kuko ziba zakoreye ahandi. Aya makompanyi dukoresha usanga abafite amademande menshi. Urabona aya materitware agize Sud Kivu na Nord Kivu, usanga kugira ngo uve mu mujyi wa Goma uje mu materitware yayo, inzira y'umuhanda akenshi ibipfuye kubera ama insécurité n'umuhanda mubi, bigatuma bikoreshwa indege. Na Bukavu nuko kugira ngo uje Kalima uragenda n'indege, uje Shabunda uragenda n'indege, uje Beni uragenda n'indege. Ubusanzwe kuva mu mujyi wa Bukavu nabwo mujya mu Minembwe hagenda indege ntoya zitwara abantu 18, aho buri mugenzi yishura $200 y'Amerika.